haize umwaka wose utaboneka muri industry ndazi sasa nawe birakuraba no si bisanzwe biratora ko turabafana ni vyiza imburi mvune ntafise abafana benshi suri wa mbere cyazga uremvye ndaki kubera uzgaho mu journaliste ndakese mu ijambo rimwe Rivers Niga yaraveteye undavye ubona je none ushobora kuvetera waraveteye ntaga kashi ko gutsora hit biz twarigeze kumva donc c'était vrai ko wari ufite voyage ahantu donc pays étranger ko c'était pour la musique canke yari yama buzz y'abastar tusanzwe tumenyereye mwibeshera nkuko Bifisa ivuga mbonje sinoze ko bikeneye kubimenya kubera samatangazo cyo kuhanza mu kuririmba nataye kurimba kubera abakobwa mugabo ndi pray none ayo nje ndavye uhura nje no guswana imbwoge w'isabune reka nawe uri umukunda Rivers donc t'as dit que y a trop de meufs qui te préfèrent kuri mwiza ariko front of me you're nothing jewe wavyumvise imbere yanje tu vaux rien famille Bujahid turagize mwiriwe bwakeye bivanye nta muherereye nkuko musanzwe mubizi Bujahid ni kwa kundi nyene ni vya bindi nyene isango abari ya yindi nyene hahandi nyene uko musanzwe mubizi tubazanira ibiganiro vy'akanovera n'abashitsi bemewe muri industry igize the 257 kuri mikro nko musanzwe mubizi ni Davina Monica behind the camera ni CK the professional uno munsi turi kumwe n'umu rappeur yasa n'uwatakaye ikona yazimiye yarayivye inzira tutakibona cyane je sinzi nawe yagiye Rivers Niga turabaramukije yo so murakomeye good kabisa je ne bon komeye ngatekereje cyane comme d'hab no kunyene no si bisanzwe Rivers twarukana kera a long time sana yewe hubwo we cyazga uremvye ndaki kubera uzgaho mu journaliste ndakese ndarevyesha uraremvye wala none amakuru yawe je ni fresh je nizi urabaza ibintu byose urambona byose ni power tu ndakubona kawaida ako warazimiye nazinywe gute haize umwaka wose utaboneka muri industry ndazi sasa nawe birakuraba no si bisanzwe erega umuntu wese arafise ingene akora biratora ko turabafana ni vyiza imburi mvune ntafise abafana benshi suri wa mbere okay bon mbaye ngaha kugira ngo ndabavugire ndabaserukire nibisamba ufite nyene erega umwe wese arafise ko akora kandi novuga yuko kandi umwe wese arafise ingene apanga gahunda ingene akora donc numva ndibaza nuko Rivers Niga igihe kinini takubona muri game ntutsi ko wazimiye ntutsi ko watakaye ntutsi ko wagize ça fait presque une année umengo ya umwaka une année utaboneka ni yihemvo donc ayo namakuru nari mfise yuko wigeze kuba genre wari winjiye mugakiza donc usigaye uri umukizwa wa hatari namakuru wumvise canke ni we uvyibajije nana yatohoje rimwe mbona umenga nivyo napana kuzamurabesha tubeshi namakuru ntavyo wigeze wumva umviriza vyiza uvuga jewe kubganje bavuga ati ngo narumvise bandi wavyumvise sinavyumvise ndacumvise wapi sivyo donc nikiki cyatumye umara umwaka wose muri kano gace rero umwaka wose atakintu na kimwe ko kirasoka kive kwa Rivers Niga ndazi bon vyiza je nshobora kuvuga nyene umuntu nyene afise nyene ivyo akora biri mutu job nyene umuntu akora kuko uravye neza music yacu yego sevrilari ya mugabo suva ati ngo shaka kubaho ngo kwera music wa mu Burundi ya tutabeshanye vraiment urariya mugabo nibihagije donc babikene nyene umuntu yakora nyene ferezi yo nyene donc nari mu afere yanje mu ijambo rimwe Rivers Niga yaraveteye undavye ubona je none ushobora kuvetera waraveteye ntaga kashi ko gutsora hit biz uragana David uragana usko jewe no gusorora umwaka wose
tugire go found basi nugusura umwaka wose wewe dukore go found ya Rivers nigga Rivers tumere nk'abasubira inyuma gato donc ça fait la deuxième fois uciye kuri plateau za Buja Hit. Oya inicuro ya gatatu. Ok, ça c'est la troisième ou la quatrième? La troisième fois. Donc la troisième fois. Donc pour la première fois j'ai l'honneur yo kukwakira kuri plateau. Nibishasha ko yingine usigara mu journaliste. Nibishasha mugani wa Baude. Ubo wave mu Slay Queen. Sinigeze mba Slay Queen na gato. Suko Slay Queen we. Jewe. Yeah. Nawe na gato sinigeze mba Slay Queen. Reka nihore. Sinigeze mba Slay Queen. Rivers twarigeze kumva donc c'était vrai ko wari ufite voyage ahantu donc pays étranger ukuntu c'était pour la musique canke yari amabuzz y'abastar tusanzwe tumenyereye mwibeshera nkuko Bifisa ivuga. Bonje sinazo ko bikeneye kubimenya kubera samatangazo cyangwa kuyamamaza. Twe tukene kubimenya Rivers nigga. Ntibikeneye ko ni vie private yanje. Non, les stars na vie privée mugira, murabizi na vie privée na gato mugira. Ara ibintu bimwe kweri ndazi, ibintu bimwe bidakuye gushira ku mugaragaro canke nje simeze nk'abo bandi canke bagiye akana bo no nk'ubusanzwe nawo sinagiye. Ndi nganyene tu. Donc wari wipoteje tu kugira nyene les fans tunyotegwe vya vrai tugukumbura. Mbo vyo byose birimo tu. Rivers indirimbo yawe ya nyuma yutugira capella yayo. Ufise gute? Ufise gute? After inbox apana imbere ya kamera. Oya nimba mamake ngabo bose babona ibisigaye ni munyo. Hama mu nyuma nimwe muzavuga ngo abajournaliste ngo tubasama iri imbere ko bakoresha ama interview. Arimwe muducoresha imbere y'amakamera. Ivyo nje nabivuze. None ko uncoresha imbere ya kamera hanyuma ninagusamera nanje ati imbere ko ndakoresha rega hazogera ahantu ndenga mbu umuntu arenze muri Buja Hit ndavuga ati imbere yuko ukora interview nanje korayo. Nakunda. Jewe. Turabizi mbe. Nje no mustaro ni ko nza kugara ko musoma. Nje no mustaro ni ukwiye kundondera. Donc je nkwiye kurondera. Kuyentera. Kuyentera. Nje ndo mustaro nuziko wewe ubaye ko era jewe. Rivers. Donc muri carrière de musique nta ma collabo menshi turabona donc kenshi usanga ari ama single wiririmba na wenyene donc ibintu nk'ibyo imvo ni yahe no kutabona yuko uvuga nk'abandi ngo nta bastar ubona mukorana national canke na uracarindira ibitangaza vya Yesu by'ama collabo international. Oya nuze ko collabo sakore collabo na 90. Oya n'izindi ziri mu nyuma en fait kabisa n'indirimbo zizokurikira kandi zusuranye n'ibikunze nyene muri amezi ari imbere tu sishobora kumuvuga izina muzomubona ni surprise kuko je sinkunda kuvuga ibintu uko ni vyiza tu ibintu bishitse pana vyane nyene usanga uravuze ikintu sho usanga nyene birahindutse ko byose ni Imana irapanga we donc twe turapanga Imana igapanga. Donc vyiza turaba imbere. Vyo bivuze nivyo donc twitega ikintu gikaze muri no miss. Vyinshi vraiment. 2021 numva tuyambarire. Sina nicaye nako ndakora. Yeah. Rivers niwe muntu yatumye kwanspira kugira winjire muri carrière de musique. Umuntu yatumye anyespira. Qui t'a donné courage yo kuvuga ati ndinje muri carrière malgré que udi yuko benshi bavuga ko umuziki ndundi utigera winjiza na rimwe donc hariho abavuga ati ndirimbye kugira ngo niryohere amahera agiye ntaco it's fine mugabo n'umuntu avuga ati je veux kwinjiza nikiye muri ivyo bintu bibiri donc uririmba pour se satisfaire canke uririmba pour gagner. Bon jewe AVD sivyo reka dore mu nango jewe kwanza mu kuririmba nataye kurimba kora abakobwa kwera abakobwa kwera ndazi gukundwa urazi ko abastar bakundwa ase na jewe ubwa mbere natangwa en fait nyene jewe kekera nakunda kumva izi ndimbo za Rosette yo sorry cross iki. Sasa rero cavuga wayi na jeno nushaka kuririmba.
C'était en 2013. 2013 umuntu nyene yabinshizemo kandi cyane Patient Matabaro ni mukuzi wanje tiba niyo yabinshizemo donc habishira mugabo navyinjiyemo ndikuviza abakobwa ne urazi abakobwa nyene ingene mumeze abakobwa mukora amabara kubera abakobwa mugabo ubunye turamaze kwitahura dukora music kora business Rivers Niga ni kihe kintu muri carrière kimaze kuba ko cakubabaje tuvuye no muri carrière mu buzima busanzwe cakubabaje donc une histoire quelconque yakubabaje yagutushije mu buzima donc yagutumye uba mature uwo buri ubunyene yagutumye uba Rivers responsable que t'es maintenant bon je vraiment umbaje mu buzima busanzwe sinzi vraiment ni vyinshi sinobiheza mugabo muri music ibisanga nagenda abona navyo ni vyinshi ndavye kwanza kugenda kuririmba muri show muri kermesse baragutumiye ndi baguhemvye donc umufuko ufise imbere nyuma ufise 500 tu vois c'est 500 donc ufata moto hafu uraririmba uje kuririmba ucetana amaguru kindi gisa nkaco nawe naco kwa kuntu usanga ugitangura muri indirimbo mu journaliste urazi kera no cyama YouTube bya bihari akubwira naso ndayivuze amabwiye nimba cayifuta canke ibyo nivyo bisanga nagenda bara navyo Rivers yata umuririmbyi kawaida yatafata agati ndagize carrière yo kuba umuririmbyi mais non abari iki sinzi imana nibizi donc uko biri kose après la musique afite indi passion tant autre chose qui t'occupe urafite ikindi kintu genre parce que wavuze neza yuko carrière ya musique itahemba kandi ngirawe ntiguhemba neza genre nk'abandi like urumva kawaida wo kubona Rivers Niga sans musique yoba ari iki bon je kwanza nigiye informatique urumva donc na kuyiga narajeje sinajeje donc nacenje mu bya informatique mugabo numbaza ati ngo apa musique wari gucubiki je nimana ibizi simana ibizi ko biko sina urafite passion je nimana ibizi je passion yanje pour le moment musique donc nta kindi kintu qui kwinspira nta kindi kintu kikokupa à part la musique none nta kindi kintu kikokupa par musique aho maze mu mwaka wose waraveteye ntivyumvikana nakutavyumva nakubwiye nase ushaka kumenya kubera iki ni vie privé yangu vipi none ngo usanga none nira na misi yose ngaca ndonga mahera cyo byose birashoboka donc twitege audio video comme je ntamenga nta video nibwo na Rivers ndabona imana nibizi reka turindire imbere niki cyatumye mu myaka yose waririmbye nta video nimwe wari bwigera usohora n'ubukene oyasubukene en fait j'ai video mbasha gukora sivyo video mbasha gukora nyene ndavye n'amahera mfise ni make donc niyo mpamvu sinari bwari pre mugabo ndi pre none ubona ko ubu inoti zarabaye nyinshi ndayibona wambara idolari oya cyangwa wabaye nk'abandi bo je vraiment je avredi jewe ankurira ngo nguri impuzu mu Ruvumera je singuri mu impuzu ma village market canke ari mu bastar bambere bavugisha ukuri no en fait jewe nikirato mu Ruvumera Rivers kandi y'abakobwa genre umva uri proud nawe cyambere kwanza Rivers Niga ari single ari en couple canke ari en groupe asa no kumbaza gutyo urashaka umuhakazi canke urashaka muri ya mashuri ndazi bon ndamenye ntiyaburi cyo twafashanye rega donc la vie nyene tourne nkuko le monde tourne autour nibikenewe kwimenya okay nibikenewe ko tubimenya urakoze cyane kumumpisha ariko turabizi abanyarusaku turahari tuzomumeza mu founding anyway nihe kandi y'abakobwa Rivers Niga yiyumvamo genre avuga ati uyu muntu ashaka gusohokana nawe
none ayo njewe ndavyo uhura nje nushobora guswana n'imbwoga y'isabuni isabuni tu veux dire quoi? Reka nawe uri umukunda Rivers donc t'as dit que il y a trop de meufs qui te préfèrent kuri mwiza ariko in front of me you're nothing. jewe Wavyumvise imbere yanje tu vaux rien. Davina Nenda kubeshe. jewe umukobwa nkunda we no kwanza we aho kuguyangu no yuguyanje Ndabwiye utayiguyanje. vugesha ukuri Kuri kwaye. kama misisi wala kaniho rero mu mailbox WhatsApp ivyo wamunyandikiye amamapo wamusaba wewe Ndarafite numero yawe. amamapo wamusaba wewe Davina Cyangwa urahinduye cyangwa ugize inverse du sujet. oya nivyo Uri si uko twerekana aho nyene ayo message. nibigonesha Rivers nigga. Ni rêve le plus fou. Rêve le plus fou donc urumva le plus fou pas ma rêve donc yikiniki le plus fou ufise vyerekeye carrière de musique na vie privée donc vie privée cyangwa vie sociale rêve de fou ufise sindabitawe neza vraiment nyene indoto y'ibisazi ufise donc uvuga ati nk'ubu je ndashaka kuvuga ati indoto ya mbere y'ibisazi mfise niyo gushika muri Jamaica gutembera genre urabona nkazenguruka burya bukwe na burya budu na burya buil buri muri Jamaica tu vois cyangwa nkavuga ati ndafite rêve yo gushika Dubai niye rêve de fou ufise muri carrière ya musique. bon jewe vraiment je ndoto yanje ya mbere kweri na manifuza kwa gushika States ona States ko jewe nimba natanguye music kwa nje nakunda kumviriza indirimbo za States tu vois za States niki naco cyatume nje muri monde ya music cyane niko kuntu usanga sizi ko ibuka à l'époque ya ba 90 uruka cya époque bon nabijya byose byatumye binyinspira urabona 90 ba Overdue ba Breezy byatumye binyinspira bijya byose ngene basuramo za ndirimbo za indirimbo nakunda za States bashira mu Kirundi donc ndoto fise vraiment good States nkora ndirimbo na Ricky Rose yeah. Donc niyo rêve ya mbere office uri no muri babandi usanga baranditse n'indirimbo batushika bapresenta amwe woshikayo. Oya ibi byose ubimenya wamaze gushika no Rivers duhe akapela y'indirimbo imwe ya mbere wowe ukunda mu ndirimbo twararirimbye kabiri ko sari indirimbo ya mbere donc uvuga ati j'étais inspiré vraiment zose ziwanje ziri ku mutima kamera mbwari indi nyene ya misumbi ni nkuko arigira ushaka kufisa impuzu Rivers ukavuga ati na kawaida ntayambaye donc bivaye na kaje bugiye ukavuga ati ni préféré kabisa kandi utazibuze makuru ngahora ngo gusa wewe uvuga gusa ndirimbe gusa imwe iririmba imwe basi kuko iyo vy'abana nushaka kuvuga ati ngo nje nkundu uyu cyangwa uyu niba donc wowe tugende mu vy'abana tumva umengo umugiye kuvyara none ibyo byose byashoboye nawe ngusaze mfise umwana na si bisanzwe nta ufise none nimba gukamisha na namukamisha namada ukamisha namada ukamisha sasa anyway tumera nk'abarangiza tu vois donc burije duhe akapela y'indirimbo imwe basi genre ushaka witoreremo kugira bamenye who is Rivers nigga for real uranzi asa none kugira umamagare ngani no maganga yawunzi nyene sitakuzi nk'uwakuvyaye moi je te connais en tant que Rivers asa wewe ngumvyara gute ubona bishoboka nagidashobokera umwana w'umuntu ubona bishoboka ntibishoboka turirimbire basi ama turangize ubu uvuga indirimbo ushaka ndirimbo Dina vlogger zose. Oya, wewe ushobora utora imwe kuwundi. Ndibagiye titre guys nuko fasha. Amango bavuze ngo uri umufana. Eko biri kose mbana gwamage nuko mbona yuko uri umufana. Simona kufana yidi ndani ko ni nyinshi dico maso zikagindazi. Duhe rero akapera imwe. Bo rero kasi ngira agapera nyene yaka kuko nganye ne tu ni SP nyene. Okay basi duhe na okay
ndazi ko ufise ntuzenya fit na 90 duhe ntuzenya yawe na 90 ico ndi yeah ushaka refresh akigitero mane yanje shakwere no kumpera nakajya kabitsu kavuke je maze iminsi myinshi nikubitiraga no kawapu keza kame karyohera blessed kame karyohera tif ubuzima tubayemo bamwe babubona ni nk'indoto ndagushima mana kubona wamaye nje ikinkwiriye je maze iminsi myinshi nikubitiraga no kawapu keza kame karyohera blessed kame karyohera tif ubuzima tubayemo bamwe babubona ni nk'indoto ndaje ushasha no gukosora bigira ko arabarust yagamutsama burya nakuryama ngenda ngasoja mu rugamba nico cigwa mu batuvuga ko nongereza na flow bitse kadundo ko naje nkaheza ngatanga ivyo atsamake ndomeke rap nziza nanditse suruke zina ryanje manikwe ndiko ndaranga vame bakera bumvise byanje nibemera rap ndatsanga indome kuyindi binge bigwira na cagura ndapanga bila gucanga bime washinga ngasenyura vuga ngo vyinshi ataco batanga bumvise byanje bakicuza nagago rap dasenga izinduka ngakumvuza mu bandi hariyo bandi barapa fake zabo zikaruta izindi bifuza ibindi kugira uyaguhoze usumbe abandi tuvaye tukaja he kugira dushike ndaje ushasha no gukosora begera ko araba Davishu. Yenda babwira ko anyoteza abantu nibi. Murumva kwanza izino flow. Mani zirarenze. Ndisangije. Nyene urisangije bindi ubwira uvuga ngo umwami wa rap. Oya nje sini babandi bavuga ngo rap oya. Usamani uririmba fresh. Gusa nje ndi hagati na hagati. Nduwa mbere donc nje ndi hagati. Sinduwa mbere cyangwa sinduwa nyuma. Ndi hagati. Rivose tugushimire cyane kuba waduhaye kano kanya. Big up sana kora kabisa wanumiye mugabo ndasubiyemo kandi uraremvye kabisa. Uzgori journalist ndagiye. Leo nta journalist nto waswe kandi ugaruka kuri plateau za Budrahit. Nukuri vraiment je sindakubesha igihe wamfona jewe je nazo ko tuje kubona usisanze nyine wa Mungu aramisi yose ngo tubonana. Oya nivyo je nanibaza. Kabo ndatangaye vraiment kandi natuka vraiment nafurahi sana. Nafurahi sana. Reka tugushimira amatungo yatugusabira ku donc ugira ko ushika ku ndoto zawe. Big up sana kandi namakosa nakunumira. Naje birangiye sana. Naho jewe si no jama interview je navuze est-ce que wana ni kwa chapotea usko shabiona. Donc mimi niko stake kama interview. Uje utagisubira inyuma. Na donc na kwera ari wewe. Donc narafashe decision yuko zogera interview ari uko so indirimbo. Yeah. Ariko ntaje. Then reka tubashire mu anatonto bakwitege tu. No tanto vraiment kabisa ewa na featuring menshi n'abahanzi b'abantu. National. Yeah, hapa patu. Situko kwanza home, cha kwanza home ama after nyene mo cha tugenda handi. Home first. Kawaida. Sweet home. Kawaida. Nabizi no. Reka tubashimire twongera tubibutsa kandi gukora comment like share kuri tukuma video ya Budrahit musharinga hose donc mutwereka urukundo mufite mutibagiye gukora subscribe kuri account ya Budrahit usabe subscribe basi kivuge Genera kuvuga. subscribe Bon, abakunzi ba Budrahit ushoye ndagira subscribe. sabone basi Ukurafira nda. witangahe rivose wije yagamukama Actually. Yo murakoze cyane kuri microphone muri kumwe na Davina Monica then tuzosubira ubutaha ibiganiro kujya nyene byinshi byiza kandi